Amahoro neza. Amahoro neza. Urakomeye? Yego ndakomeye. Umeze neza? Yego tumeze neza. Je ndabona nta kwidoga. Oya turashimye. Yego. Reka dusabe rero uramutse ariko baradukurikirana wongere uwidondore. Ego je ngomba kuramutsa abo bose abariko abadukurikirana muri kano kanya. Hamasanzwe nitwa Edouard Sindayigaya. Ndi directeur général wa société établissement Sindayigaya. Établissement Sindayigaya ivuye muri Sindayigaya Edouard. Ego. Okay, ego. Sindayigaya Edouard ngaha imbere yacu turabona amaju. Mugabo ntituramenya mbega izi jwi zikorwa muki? Mwoduha umuco. Ego turabaha umuco kuko iyi société établissement Sindayigaya irahingura kandi ni partenaire et bénéficiaire w'umugambi payeje. No kuvuga rero iyi société iri mu masosiyete cyangwa ibyo byose bishobora kuronka amafaranga yo guteza imbere imigambi muri payeje. Rero dusanzwe duhingura urutomati tukaruhingura rukavamo sauce tomate ni hanyuma tugakuramo ketchup ni tugakuramo jus de tomate hanyuma ibikumbi ibisigaye tukabikuramo amaturuto ibifungurwa by'ibitungwa. Yego. Mbega mwatanguye gukora aya maju ryari? Mbo kubisanzwe n'umugambi twatanguye 2019 turabikora buke uburyo bukatugora tugenda tuvunika mugabo turashika ahantu 2023 mu kwezi kwa kane payeje iradufinansa iraduha amahera ukugira dushobore kwagura uwo mugambi twahora dukora twakora buke kubera kubura uburyo bwagutse. Yego. Mbega muri établissement Sindayigaya company niko bavuze? Yego. Muri établissement Sindayigaya company mukora muri bangahe? Mbo kubisanzwe ni société ni personnel mugabo irafise abakozi abarenga 15. Abo sinabona umaze guhakaza. Sa? Nabo umaze guhakaza babo. Ego. Félicitations. Merci. Ego. Uriko ukora iki none kugira ngo société yawe uyagure? Ahubwo uha abakozi benshi barenze ngaho. Mbo kubisanzwe société twarimviriye kuyagura kuko ihigwe twaronse rimwe mu nzenya novuga amahigwe asanzwe ahari twaronse payeje. Twebwe twari n'inzu uburyo mugabo keya butuma atabwo extension iboneka. Rero kubisanzwe twaciye tuduva ibujumbura ahantu twakorera tugenda ugukorera ku mutimbuzi ukugira dushobore kugira izine nini. Ubu rero turashobora uguha akazi abakozi benshi cyane kubarimyi abamatomati kubazana matière première kubahingura no kubadandaza. Kubisanzwe turashobora ukwirotrouva nko mu mezi ntazi ariko atari menshi turiko turakoresha abakozi benshi cyane nkabo nk'incuro 10 cyangwa 50. Ndumva yuko nimeze neza uko haba abarimyi b'itomati abagira transport abantu bakora muri izine urumva bose n'abantu bashoboye kuronka akazi bivuye muri établissement Sindayigaya company navyo ari ibintu byiza. Ego. Mbega akunguko umaze kubona kuva utangura iyi company yawe naka? Ego akunguko ndamaze kukabona akatari gake kuko kubisanzwe iyo umuntu abona iyaja arabona ko yashitse. Rero kuva ntanguye kwiyumvira iki ciyumviro nkagenda buke kubisanzwe nata amafaranga menshi ndaronka ndabona ko imbere yuko ari heza cyane. Kandi nk'ubu nanje ndiko ndabona nko muri kampuni nk'abakozi 5 10 na bangahe birangyohera cyane nkumva yuko najewe merewe neza naho uburyo bwanje atagonda rekipera ngo nsubire ukwisubiza amafaranga novuga no investissement no bamaze ugushiramo. Rero kubisanzwe ni ibintu bindyohera cyane kuko umaze gukora igikorwa kirakudandaza kikakwicarikana n'abahambaye kikakumenyekanishanya n'abahambaye. Rero akunguko ka mbere gufata umwanya inguvu umwete ivyiyumviro nkakora byaranteye iteka rinini yuko singenda gusaba ndiha nico ndose nanje nkashobora uguha uwundi. Yego navyo ni vyiza. Turegeje kuraba hariho amasosiyete menshi akora amaji. Wowe uno munsi uri muri
ngerageje kuba precise ntawe nari bwabone akora ji mu itomati. Barashobora kuba ubaye uwa mbere barashobora kuba bahari mugabo ntabonze. Nk'akantu we kabirya wowe wazanye aho iwawe uvuga ati jewe ji zanje ni nziza kubera iki ego akabijya novuga ahubwo ngoma ndakavuge kuki urutomati kuko ahanyi Burundi nta gukora ji de tomate ndabona kandi nta wundi ndabona akora ketchup ciye nongera ko ketchup rero akabijya nuko ji izoba iri ku mahera makeya cyane kuko n'umwimbu kuko twe tugomba kuronka matière première amatomati menshi uko aba menshi ji iba nyinshi kandi duca twongera kuyigabanura ku buryo ji izoba iri ku mahera makeya cyane kandi imeze neza ari nziza cyane. Yego hari intambamyi ukunda kugira n'inyizire intambamyi ukunda kugira n'inyizire intambamyi novuga ngira ni ikintu novuga fondorurema uko ugomba gushika kwihangira ujya munsi urikenerereye ko siwo munsi ubishikirako kubisanzwe turahura n'intambamyi zitari nke uri nko mu iterambere urashika ahantu usanga ubuzi iki cyangwa kiriya nk'ubunyakaro rero ndiko ndagura imashini itekera zino sotomate ndiko ndayigura anshine mugabo nsanga ntegekanije nk'idolari ajya amahera turizi ko usanga ryaduze ugiye kurirondera ugasanga dushoboye kurironka ku gihe ego sinomvuga ngo hari izindi ngorane nyinshi cyane uko mu iterambere turabimenyereye yuko duhura n'ibigoye ariko tukabisohokamo. Ego turiko turasa n'abasozera gira akajambo ugiye kwaruka kuno munsi twishinga amarigara tukicara ku marigara ngo nta buzi buhari ira impanuro batekerera. Ego impanuro no batekerera nuko iterambere n'ikintu igifafata umwanya kandi nohanura abakiri bato yuko ubu mwanya wabo utobapana ubusa kuko ari gihe nk'umujene kanaka azogera kuvyiyumvira imyaka iriko iramujana kuko je nk'ubu ibi bintu ndarimazemo imyaka irenga 12 ni kuvuga iyo myaka ndamaze kugira experience nini no gukora ibintu sigaye nibaza ati iyo nza kubitangura ubu sinobishoboye byumvikana rero nohanura uwundi gukoresha imyaka yiwe ku gihe kuko ari finance ko iramutwara kandi ategerezwa kuyitwara wenyene. Urakoze nawe reka tubishimire cyane Edouard wotanga adresse aho ukorera abantu bashobora kugutora. Yego inimero ni 79 949 285 ikora hose kuri WhatsApp cyangwa inimero isanzwe. Hama rero dukorera ku Mutimbuzi komine Mutimbuzi zone Maranza Korine Mutara jise ufashe ijya Bujumbura uri kuja ibubanza nahantu kunzenya uruzi muzazi. Urakoze cyane reka tubashimire. Murakoze nawe. Yego.